Bitwa Matendo Justin na Tubahoreze Kigabi, abaharanira agateka kazina muntu babiri bafashwe bagafungwa barenganijwe nkuko bivugwa n'ishirahamwe gishinze kuvugira abagwanira agateka kazina muntu kw'isi Frontline Defenders. Abo babiri bafatiwe mu gace ka Runingu ni mu kiyaya ca Rusizi hakurya muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo hariko wandwindamukiza uyu mwaka. Banafashwe kandi atanumutahe. Mwitangazo ishirahamwe Frontline Defenders ryasohoye kwa 13 ndamukiza uyu mwaka rivuga ko abo baharanira agateka kazina muntu bafashwe mu gihe bariko bitegurira gutanguza imyerekano y'amahoro kuri iryo genekerezo nyene bafatiweko. Frontline yandika iti: Ndugure Twamugina kuwandwindamukiza Matendo Justin na Tubahoreze Kigabi bari batunganije imyerekano y'amahoro bagomba kwerekana ko badashimishwa no kuba hari ingabo z'u Burundi ziguma zirungikwa mu karere kabo. Iryo shirahamwe mpuzamakungu gishinze kuvugira abaharanira agateka kazina muntu kw'isi mwitangazo ryaryo rivuga kandi ko iyo myerekano y'amahoro yari yatunganijwe na Matendo Justin afadikanije na Tubahoreze Kigabi yari ifise kandi hangiro ryo gusaba kikiyaya ca Rusizi gikingirwa amabokorwa n'umuhari w'imbonerakure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi. Frontline Defenders ivuga ko igisirikare ca Kongo cakoresheje inguvu mu gutatanya bari biteguriye kuja muri iyo myerekano bari bamaze kuyegeranya. Kigira ko kinabonerwaho no gufata abo bagabo babiri bari mu bagwanira agateka kazina muntu muri Kivu y'Amajepfo. Matendo Justin na Tubahoreze Kigabi ishirahamwe mpuzamakungu Frontline Defenders rivuga ko bafungiwe mu gasho k'igipolisi ahitwa Iruziya. Iryo fungwa rirateye umutima uhagaze Frontline Defenders yo ibona ko abo bantu babiri ivyo babikora nko mu vyo bashinzwe imisi yose vyo kugwanira agateka kazina muntu. Frontline Defenders isaba rero leta ya Kongo kubarekura vuba atakirinze gusabwa, kwirinda kubahohotera haba ku mubiri canke kubahahamura mu bwenge, hamwe rero no gukora ibishoboka vyose ifungwa ryabo rikubahiriza amategeko mpuzamakungu.